umunsi nkizwa yabaye intambara ikomeye, nashika nkubitwa, nashika ntafungura, ivyo bintu wagiyemwo n'ibiki wamenje, ariko Imana ingirira ubuntu, sinumva uburemere bw'ivyo byabaye, amakofe cyangwa kudafungura, sinzi ko forfait yizi, nashika bankubise forfait kubera nzi mvuye gusenga, ariko kubera ari ijambo nayi nakiriye cyavuga ngo niwakunda so canke nyoko kabandutisha ntuzoba nkwiye, hama ngiye nshikira bari muri competition muri chorale nyene bari bagize imigwi, canja muri mugwi warurongowe n'umuntu ari nawe yavuye wa madamu wanje. Okay. Wani ntivyigeze bigutera ubwoba? Cane gose. D'abord vuge gute umwaka wose ndiko ndanigana navyo kuvyanka ndibuka naho nari nsengera ndabimenyesha abarongozi, baranambwira ati twe twarakibona mugabo jimbabaye numva sinzokwibagira nka 2 semaines vraiment no kuryama ari apen ndiko ndumva ibintu biraremere, numva ari bagira bansheka ibiro itoni yose. Alors sinakingahereje 24 entre 23 24. Umuntu yagushavuze mugukura umukozi bana mu pasteri utegereza kumwihangana kumubwira nzogusengera amashitana kumwe mu izina rya Yesu. Kandi warumva umenya ushaka kumubwira oya ntuzosubire kugira ibinyi byarashika. Ego hari gihe mu bwenge Imana itanga position iba yadushizemwo ni position isaba ubwenge ubwitonzi n'inkomezi. Hari umuntu wokarira ukaboheje kumuvuna. Yesu nanavyibagiye. Eka tubandanye ozi. Akenshi tumenyereye ko amakouple iyo aho yaririmba yose baca bagira duo. James na Daniela. Urayimusabiye rero. Ayibona. Fabrice na Maya. Wewe yaciye abiheba canke yaciye aba umumanager. Hari umuntu manager agufasha ati melody yigira uku. Mwitwa Dafixa numvuga asiga aratunganya ibindi byose. Manager nigeze mwivira gukorana indirimbo canke nawe nyene mu bigumemwo bakwera hariho period ya sanga imwo ishure ushure cane ama caja murumva no kuba mama vyagiye biraperturba oya nivyo munashobora kurimba kandi ari mama nivyo mugabo kandi navyo nyene agiga ko muba mubana deja muri umugore n'umugabo oya ariko harimwo no kumugoroba niki donc vyagiye biravangana nyanyanyu ntihure pana yacu. Mwaramutse mwiriwe ku bakunzi bacu. Camvuge bonyene canke n'abatadukunda nabo tubabwire mwiriwe. Muganye ko turabona b'Imana naje aho mutadukunda twe dufite umutima mwiza. Turaramukira twifurije amahoro no kugira umutima mwiza no mudukunde. Je twazira kode ku batanzi canke kuri bashasha kuri chaîne batashobora kuba batari bwambone. Hanyuma iyi ni Siren Vibes ni chaîne en ligne pour le moment ikora ibiganiro vyiza byo kutwubaka atari kudusambura. Hari ushobora kuba bitwenza kugira ngo tugabanye ama stress yo muri iminsi, hari ibiza kutumotiva bivanye n'amahistoire y'abantu twakira buri munsi, hari biza kutwigisha kubita hari n'ibindi biza juste kugira ngo habeho umuntu amenye agira ikintu amenye gishasha. Rero uyu munsi mfise umutumire ni igambira cyo Siren Vibes umugabo abashaka kwa muzi bivanye n'ibikorwa akora kuko ni umuntu ahagarara imbere y'abantu kenshi. Rero iyo ahagarara imbere y'abantu kenshi usanga n'abantu batari muri abo hagarara imbere bakuzi mugabo bagenda barakubwira bwirana. Uretse ko kanda mu présente n'umukozi w'Imana n'umupasteur akongera akaba no muririmbyi. Murumva ko ivyo bintu bibiri bituma yisanga ari imbere y'abantu ariko arabaririmba cyangwa ariko arababwira ubutumwa bwiza. Ni Pastor Lopez kanda kwakira muri Siren Vibes. Murakoze cyane ko nyakira. Meze neza. Neza cyane. Turamukiriza abakunzi bacu n'abakunzi bawe. Turamukije cyane amahoro y'Imana. Mwese aho muherereye. Muri umwanya merewe gute ko gutegura ibikorwa byinshi, gutegura concert kandi regereje ni nk'umuntu akategura urubanza rwa mariage. Usanga ari udustress hana. Umerewe gute muri kano kanya? Meze neza mu mutima ariko umubiri nyene urarushe pe. Mubiri urarushe. Turiko turiruka kugira ngo misi ya nyuma tube turuhutse twitegurira igiteramo neza cyane.
yego imbere nibaza ko imbere ko twavuga vyo giteramo nashaka kuba atazi Pastor Lopez hano nashaka kuba muzi ndashaka ko batamuzi mugabo bakurikirana ibiganiro vyacu barabasa vibes bega Pastor Lopez ninde deje mu pastor akiri muto muri bisazgara pastor akiri bato twari tumenyereye mu pastor bari umuntu ebana umutama canke basi ari mu makarante combien senkani gutyo nyine bafise n'inda nini gutyo bwabo ni pane ko twacu ntanda nini baba bafise sinzi impamvu bashobora Pastor Lopez nevuye nanakuvuye avuye benshi Pastor Lopez ni muntu ki batubwira Lopez en tant que Lopez nk'umuntu hamwe n'umupastor no muri rimvye n'abatwa abantu batandukanye hari umupastor hamwe n'umuntu bose n'abantu yego n'abantu ubwo urumva hariho la personnalité ya Lopez mbere yuko mu pasteur n'imbere yuko bamuririmbye hariho umuntu wewe ashobora kubaza umugore wawe gusa abo muvukana mwakuranye mugabo abandi kosaga bazi pasteur abandi bazi wawe ndi umuririmbye yego kamere kuri Lopez aziko ari kubera ivyo byatanguye Lopez ava mu muryango amazina yawe nitwa Lopez ni nahazwe yego Nanzo bafasa sigagira masiyono. Oya, nitwa Lopez ni nahazwe. Ndafise umuryango, papa na mama baracariho. Ndafise nabo tuvukana. Njengiro wa gatatu. Bwagute. Kera gasirno bari banyita ambassadeur. Wiki. Naserukira muhira, mwangira papa akunze kuvuga ati nari ndabizi mwana. Kuzoduserukira muri byinshi. Ambassadeur muri wayi. Oya. Chaque fois atari ifura abo mu ambassadeur. Chaque fois bakuru banje bakeneye ikintu kuri papa. Bamusabye direct mabo ntiyashoka ba. Ariko jewe ngiye nkavuga. Ari mutoni. Nari mutoni. Yaca baha byihuse cyane. Basoto yiwawe. Ego. Bo byagenda gute? Bo ntibarabishiki. Bo ico gihe ni general wa nyuma. Ico gihe. Mukundwa muhererezi yego urumva uwo ni Lopez deje urumva ko ufisa muvukana ofise abavyeyi bose mbega wakijijwe kubera muryango wavukiye mu muryango kijije canke n'ibintu wirondereye nagakiza kagusanze aho wibereye sinavukiye mu muryango kijijwe ahubwo umunsi nkizwa yabaye intambara ikomeye nashika nkubitwa nashika ntafungura tivyo bintu wagiyemwe n'ibiki wamenje ariko Imana ingirira ubuntu sinumva uburemere bw'ivyo byabaye amakofe ca kudafungura sinzi ko forfait yizi nashika bankubise forfait kubera nzi mvuye gusenga ariko kubera ari jambo nayi nakiriye cyavuga ngo ni wakunda so canke nyoko kabandutisha ntuzoba nkwiye sinzi gituma ayo majambo ariyo nari nzi muri iyo misi gusa handi muze munezegwe nibabahama babahora izina ryanje ayo majambo rero yaje muri ico gihe ndi persécuté ndiko ndahamwa aranshoboza gushikama ndabandanya muri iyo nzira Mana iranganiriza nzokubwira umuco muri uwo muryango nabo bazokizwa ndashima Imana nabihagazemo kandi nabandi bahavuye bakizwa ico gihe ngana gute nari mfise 15 ans umwana wa 15 ans deje umva umuryango wavuga ati yasaze handi deje umva niyo muri amajambo wari warashize imbere mu majambo yo muri Bibiliya ni handi bavuga ati hari ibintu yariye baramukorompa mu mutwe baramugira ikirofa sinzavye bagira umunsi umwe papa mvuye gusenga yankubise ndarira mugana atari kwera mbabaye bakwera rya jambo ngo muze munezerwe nibabahama babahora izina ryanje ndarira ndamubaza papa nkubise navuye kwiba utumvise ngo bamfunze utumvise ngo natenda umuntu utumvise ngo nanyoyera umugi kwera numva amarira menshi haje umuvyeyi wese amenyereye agukubise mu nyuma aca kubaza ati uzosubira cyarambaza uzosubira canambwira ati nukuri nzosubira yati aca bati noneho barakuroze genda barakuroze cangenda uko mugabo nyuma yaho yarabitahura. Okay, Pastor Lopez yabonye agakizo mva kiri mu adolescence. C'est vrai hari abantu benshi twumva barakizwa mugasanga kubera ko urumva ubufise abagenzi canke famille de jumva ko waranse kuyiha umwanya mugabo abagenzi nabo mu ngana eske ni wofise abagenzi adakizwa baciye baheba waciye ugerageza ngo nabwira ngo nabo nyene bigisha inzira nziza cyane boss nashotse ndabaheba babara gutahuraho
oya mu minsi ya mbere ko nabagumamwo sanga ko nakunda football kina niki mu nyuma mugabo maze kumva ko biragoye nsanga nyene buhoro buhoro nzanagabanya umwanya ugasanga ndi gusenga cyane muri ibi usigaye wishima bimeze ko mugabo mu nyuma rero barateba barabyumva harimo bamwe bakijijwe n'abandi nyene batarakitswe gushika nisa abagenzi ba nibaza ko akenshi abagenzi bara influence positivement n'abandi baka influence negative ubashobora kuba batakwinfluence kugira ngo usere muri byo mugabo wewe ico gihe wararonka energy n'inguvu umwana wa Kenza wakiri muto zo kubabwira ati bimeze uko uwo ncamvuga ati no muzomenya ko je nabimenye mu misi ya mbere sinashoka mvuga ariko uko nabandanya negera Imana cane vyarampa energy bikama no gutinyuka kubabarira ico namenye kuko naye ntanguye gutahura ivyo ari vyo réellement ko ngikizwa narumva indani nyene ko ari ikintu cabaye mugabo ntashobora ku exprima ngo mvuge neza kuko imisi yahera nega n'undi wari ukiri muto cyane mugabo urumva uyu munsi uri umukozi Imana kongera akaba n'umuririmbyi ni ibintu seve hari igihe tugira Imana ugasanga umwana akuza abizi ko azo umuririmbyi n'igihe ubivyirondera ukabimenya umaze gukura mbega wowe wakunda kurimba kuva kera canke wabironda ndavuga ati ndakeneye gukorera Imana mugasi ndatora neza ikintu nokorera mu Imana ndavuga ati kanje ngaha niho hari ngira hari vibe gashuja muri ivyo bon oya sinakuze ndirimba gusa narakurikirana amakuru cane y'abaririmbyi yego mu Burundi nabo hanze yego nabo hanze rero ngira nakunda kumenya ubuzima bwabo ibintu byinshi byabo hama maze gukizwa ndabandanya gato numviriza n'indi miziki hama muga mu nyuma ndumva ko ari ikintu handi wumva ushaka kuja muri chorale mugo utaramenya réellement ko ari ingabire yawe ndagendamwo hama ngiye nshikira bari muri competition muri chorale nyene bari bagize imigwi canja muri mugwi warurongowe n'umuntu ari nawe yavuye madamu wanje okay niwe yarandongoye ico gihe hama dojeje kuririmba barambaza wahora uririmba ndabwira ati sa je namwe nahora ndirimba kuratubeshe ngo twe tumise ngubizi newe bo canumva akajambo karandyoheye karanteye intege hama ca ndabandanya nkamamsi ishaka mu nyuma rero ndamenya ko sivyo nikanze ni ingabire yiwanje ubu utanga kuririmba ubu watanga kuririmba imbere yuko uba umupasteur wabaye umupasteur usanzwe uri umuririmbyi yego wabaye umupasteur ungana gute kamarura imyaka ko urumva abantu babona ko ukiri umujene ukiri muto none yabaye umupasteur deja ryari ko tuzi pasteur pesa hariho imyaka à 25 ans yesu 25 ans Jenny ubona 25 ans deja uri umukobwa ufise 25 ans uburi mature ubukuze ubudije ushaka wari marié à 25 ans oya sinabwa marié wabaye pasteur avant kugira mariage yego biri normal non cyangwa ni normal biri normal okay basi ni exception ni ibintu bisanzwe genre barasiga amavuta abapasteur bakira bari unmarried bataragira mariage en plus à 25 ans wari trop jeune yego birashoboka ko ushobora kuba utari marié n'igihe ushobora kuba uri marié kuko ikiza imbere ni umuhamagaro w'Imana kurusha iyo statut yo kuba wabaye marié nubwo navyo nyimba utahamagawe nka Paulo ngo uzobe utagira mariage nubwo navyo biri mu bintu umuntu abwirizwa kubamwe ariko simpaka Imana iguhamagare wamaze kugira mariage afite umuntu ahureje impamvu ndiko ndatangara ni bisanzwe kumva umupasteur muri iyi minsi atari marié nakoze na emission na Stanley yagize yabe mu pasteur avant yuko aba marié mugabo we yarakuze mugabo mba hariho kuri utari marié ufise 25 ans on est imyaka ingahe ongera ko imyaka ibiri kuri honnête aca mu pasteur byagenze gute kugira ngo wizeyegwe kuko ni ibanga rikomeye
baguhaye mana yanje baguhaye umuryango deje urumva wowe nturi marié uracari muto baguhaye rero umuryango uri élargi munini ya kuri iyo myaka bisaba ko ibintu bivuze ko ibintu ushobora kuba warakora ico gihe canke ukuntu wari umeze byatumye wizerwa kubwo bavuga ati uyu muntu azobishobora ego bon uretse uruhara rw'ubuntu bw'Imana gushiramo ikintu bigatuma abantu kumbure babona ko hari ico ufise ariko je nkijijwe mu kintu nama numva n'igihe nkizwara abagenzi nasanze bakijijwe ariko babandi nyene ubone birasanzwe biroroshe ko hageze umwanya w'ijambo ry'Imana abo basohoka ca bakariko ratera inkuru mugaje numva afise akantu no numva nkeneye kuba nk'abajya anye bikantera kumva niba ari kuba inyankamugayo niba ari kuba ikintu cose coza kubuza mvuge gute co tukishimana biciye kuri jewe numva ico kintu mbwirizwa kukigwanya bisa bituma umengo mvuge gutya twakuze nubwo imyaka ari mike rimwe ari bwamura abasoda ibiki mugabo twumva ego turekera ubusoda bwacu mugabo twe turiko turakora ico Imana igomba hama ntihagira umuntu umwe aza kutubona k'ikintu co tuzana kumugayo nigeze kuba muri periode abantu bavuga ngo ugiye mu type afise amakode menshi aragoye gutahura hari ibintu bimwe nyene bavuga ati ibiriya ntimunabimubwire kuko ntaza kubizamo kandi babona muri age imwe nabo babona pasteur arashitse cabahora kandi hari bwa pasteur oya aho sinayi bwa pasteur bakakubwira ko masuro nakora ukuntu witwara ukuntu meze yego warabikunda none wewe ego cyane gose kwambuga atoke nyimba ari ikintu gisaba igitinyiro c'Imana that's good ntaza kumbwira umuntu ambwira uburofu akumva ari aleze nashitse aguma avuga uburofu none ukaze none oya naturellement sinkaze none kwereka iyo bakwita pasteur kandi utari wa pasteur ani kubera par exemple uvuze ikintu kibi canke ugomba udutwenze muga mu bintu bibi sinaguha akaryo nakubwira ati bimeze uko nuko rero bica bituma baba mal à l'aise sino nta gukara oya vraiment okay hariho abantu batinya kuba pasteur c'est vrai arakunda Imana arakijijwe arayikorera wanashima kandi ntiwanashima no kuri n'inyankamugayo mugabo umubwiye byo kumupasa abwira ati my friend my dear oya kubera ko jewe kwera ivyo bintu numva umengo ni bango rinini cyane kuri jewe we ntivyigeze bigutera ubwoba cyane gose d'abord mvuge gute umwaka wose ndiko ndanigana navyo kuvyanka ndibuka naho nari nsengera ndabimenyesha abarongozi baranambwira ati twe twarakibona mugabo jimbabaye numva sinzokwibagira nka 2 semaines vraiment no kuryama ari apen ko ndumva ibintu biraremere numva ari bagira bansheka ibiro itoni yose alors c'est kinga hedeje 24 entre 23 24 numva kwera ibi bintu wapi numva ngomba kubihunga mugabo mu nyuma ngafata umwanya ngasenga mana nyimba ari byo ugomba binyumvishe ndavyumve ego nakora ibikorwa bisa n'ivyivyo kuba hafi y'abantu kubaganiza kubasengera kubumviriza kubigisha mugabo nari numva umengo ni ikintu kumva rero ubu bagira abantu banuza amavuta nk'wico mugabo mu nyuma muri zo 2 semaines Imana iranganiriza mu buryo buri clair numva ntahura narayibwira ati kandi umbwire mu bintu ntaza gutahura cyangwa ndinde gusobanuza mu buryo nza gutahura mu buryo tumenyeranye kuvugana irabinganiriza numva rero ngize amahoro bien sûr haguma mu ubwoba mpane iyi myaka turongoye abantu baturuta hari igihe bazodukenera mu bintu natwe tutarabamwo mugabo Imana ikatubwira ndaguhaye igikorwa ndaguha n'ubumenyi n'ubushobozi bwose bwo gufasha abo bantu je tremble pour toi je t'ajoue muri classe yawe urabaye mu pasteur est-ce que ubuzima ntibwabaye chamboulé bouleversé uko urumva ubuzima burahinduka urabaye uragize titre itari titre y'abantu bari normal umva mwisenge de jumva bahara babikuta mugabo cette fois ni vya vrai uri mu pasteur nta kuntu nyene ndazi umva avant ho abantu bari marareze kwa uri mwo mugira bagira ubujuje mugabo cette fois bibaye vya vrai hariho ko kuntu menga abantu barakwevita ndazi bishaka kuba vyagushikiye peut-être cyangwa utagushikiye mugabo urumva ko hariho
ikindi kintu wabaye kitari ico wari urico kandi uracari muto wacari umujene ntivyigeze bihindura ubuzima bwawe wumva umengo ndazi biragoye kubibamwo mu misi ya mbere surtout mvuge mbo si cane uretse mu madomena mwamwe nyene warumva ko nta vuga gute n'ubundi n'imbere sinanemerewe erreur mugabo ubu rero umengo ni tolerance zero no kuvuga abantu bakwitega ko ibintu vyinshi no kuvuga mu mpande zose mu buryo bw'imwemu mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umushamu ngeso n'ibintu ku buryo ndibuka akantu kamwe bigeze bibona umupasiteri ariko arajya ngo ngo pasiteri karafungura nko kumengo ni gitangaza donc bazwe mu gimwe mu yera utaruha fokuma uba hafi y'abantu udashavura nawe ibyo nk'ibintu nk'ivyo udashobora kubura amahera guma hari ibintu nk'ivyo bivuye mu ijuru neza cyane rumva ni muri iyo we hariho aho kameme kuko abantu baba bakwiteze ko byinshi naho bifa bikaremera yego umwana w'umuntu kumva muri abana b'abantu n'amaraso kuvuga ubabaye fo kugerageza kutabyerekana harabo byoremera ukabikasha muri ubwo buryo yego ni vyiza mugabo hari n'igihe kamwe ka mwana w'umuntu gatuma wumva ati none kuri kijewe none ntemerewe ko umuntu amugira ko yambabaje cyane ko ndamushavurira kandi cette fois ci yarengeje urugero c'est vrai ari kwihangana ko umukirisu cyangwa umwana w'umuntu yihangana afite patience mugani igihe uvuga ati oya this is too much umuntu yagushavuje mugukura umukozi wa n'umupasteri utegereza kumwihangana ukamubwira nzogusengera amashitana kumwe mu izina rya Yesu kandi warumva umenya ko ushaka kumubwira oya ntuzosubire kugira ibinyi byarashika ego hari gihe mu bwenge Imana itanga position iba yadushizemwo ni position isaba ubwenge ubwitonzi n'inkomezi hari umuntu wokarira ukaboheje kumuvuna kuvuga ukamutakaza rero n'uwundi bisabwa ko umukarira kugira ngo uwo muntu mukize rero ivyo birabaho ego urumva rero aho ico gihe histoire iracari ku akiri umusore mu pasteur urakeneye kuba kugwawe udejo bunyuri marié byarakoroheye kuronka umukunzi canke bariruka bavuga ati ni pasteur oya rekasha moya none turi bikoko kare urumva wowe impamvu bigoye kandi bisigure kuri je mugabo wowe abari umuhamagaro wawe waravyemeye ni ibintu wariyantranye kuva kera ni ibintu waraganiriye n'Imana agaza amasengesho kuvuga ati jewe ndavyemeye kubibamwo ariko umuntu wundi nawe ashaka kuba afise amavocation yandi avuga ati jewe sinkeneye kuguma ndi imbere y'amaso y'abantu banyumvire ko ivyo nkoze kose akantu kose ngize baye bakazi kumva umugore wa pastor n'umugore wa pastor nyene nawe ntaye haba yemerewe nibaza ko atari kintu kukwira guhuza n'umuntu nawe nyene ari ready gufightinga iyo ntambara yo kuvuga ati jewe umviriza uri umukozi w'Imana ifite twara nk'umukozi w'Imana ntukiri umuntu asanzwe canke bavuga ati oya abanza urindire gato yambanze oya je no vuga ntivyangoye kandi nagiriwe ubuntu yabaye madame twara abagenzi kuva ico gihe cose muri chorale iki hama nawe ngiriga ubuntu ko twarerewe hamwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana hari ukuntu nyene wamengo biroroshe gutahura hama nawe narabona ko no muntu atari kure yavyo hari igihe umuntu abari n'ivyo mu rushengero mukamubonera ahantu hama bien sûr ico vuze ni ikintu ciza cyane ko ari pasteur n'umugore w'umupasteur ko umugore w'umupasteur nawe n'undi muhamagara ariko igihe rero twaba turi abagenzi mu nyuma rero maze kumva ko niwe turaganira nawe yafashe umwanya wo kwiyumvira kandi sinaye bwawe pasteur muga nawe yarabona ko hari ikintu cyo gukorera Imana kiri muri jewe donc yarabona ko hari ikintu kirimwo cyo gukorera Imana ku buryo bitagoyana cyane kuri iyo kote yego ashurumva nyine wagize Imana yo kuronka amseho wa mama pastor umuntu nawe nyene abyumva yego kuko nibaza ko iyo huye n'umufasha atabitahura bishaka gusubiza inga canke gatuma bivamo
ni challenge akoze Imana ifa kubona nk'abagore bakoze Imana nyene kugira vyorohe ko hari abandi bavuga ati jewe sinzoshaka gusuporta gama ngo yagiye kuvuga ijambo ry'Imana ngo ruguru ngo amara yindwi zingahe ngo kwezi kareka je ngene mugabo wanje niwe wanje ni turagumana je sinkene kuduga petete nkene kugumanga harabo bango ngo bagize ishengero rindi Gitega acha kugiye bakurika kuba pastor Gitega mugabo adakeneye kuduga ruguru Gitega umba ko ari atabitahura n'ibintu nkene babigoye cyane gose alors uwo ni Pastor Lopez amatwa pasteur ibyo kuri Imana byaciye biza gute wari wamaze kubitangura avant canke waciye bitangura uri Pastor Lopez ubunye witwa Pastor Lopez ku marezo sose bona nabaye pasteur imbere nari nsanzwe nkora n'ibikorwa byo kuririmba gusa sinabwe atangure gusohoka hanze sohora indirimbo ariko indirimbo natanguye kuzandika kera 2012 ndabyibuka ko nkitwa ntabura uko abigenza nayanditse ico gihe sinzi ko nogira ko ico gihe nayanditse ico gihe 2012 mugabo nyene nkumva umengo natwawe gusa mu c'ubwungere pasteur co kurima nkagikorera muri church gusa mwishengero baba 2015 tumvijwe ry'Imana rimbwira hari ibintu naguhaye biha abandi bantu ndavyumva cyo buri clair kandi aswanda samara 2016 2017 18 ikirambwira ukindi gihe ndi muri retraite ivyo naguhaye nutabiha abandi nzobikwaka ndabiha abandi ca ndabibona iyo ndirimbo ntabura uko abigenza ndi muri retraite ngiye kuri YouTube nzamona indirimbo y'umuntu wo mu Rwanda ndumva ko teme ni yayindi yaemesenze ukuntu bigenza nza numva umutima urakubise uribuka ibyo nakubariye ndasubira ndasamara vuba nza numva iyindi nyene ya witwa Gentil Misigaro sinzi uko bigenza sinzi nuko bikora tuje umutima numva pfu byajwi utabitanze ndabiha abandi afa numva umengo na majambo ari muri teme imwe ndimbo twaririmba muri ministere n'imbere ko dutangura eglise ndavuga ati Mana mbabarira guhera ubu ngira ntangure kubirekura rero kuva 2019 tihana ndavuga ati okay ubu ngomba re ntangure ndabikore niho re havuye gutangura n'izindi ndirimbo nafise ari bipande kuva ico gihe nyene nitwa ya ruguru n'ayanditse 2013 n'izindi kandi rero kuva ntanguye numva Imana ndavuga ati ngomba ntangure kuja muri studio n'izindi zaciye ziza wacunka inspiration nyinshi nyinshi uri pasteur mbega biroroshe kuririmba canke biragoye canke biroroshe okay je suppose ko vyoroshe kubera iki kuri uri pasteur ufise susengero ryose muri we yasuti ya financially nivyo zi nivyo nibatse okay urate ntimushigikira na pasteur wanyu batabikora Imana irabona ubwa mbere nahenze mbaje mu buryo bwo koroha je nibaze ko vyoroshe hose kuri amwe deja mwigisha imisi yose mwamufise amateme wigisha ko donc teme urashobora no kuyikoramwo indirimbo usanga uri umwanditsi mwiza hama melody ufise umudamu aririmba nawe uraririmba ko ndavyoroshe arabihejeje byose avyoroshe ayi wagiye muri studio ishengesha rikorana kagira ishikanwa tugira batange indirimbo amafaranga yo kugira indirimbo za pasteur zikogwa none ni pasteur ko ariko Onete nimwe yatanga abantu babi oya kasa abantu babi abantu babi cyangwa bashaka bibazangira byose urabishoboye wambajije kirero biroroshe basi kuri wewe bo canke biragoye okay hariho way byoroshe n'ahandi bitoroshe kamera aho bitoroshe nivyoroshe kwera kenshi uhabwa kwigisha je kwigisha birantwara ijwi kwera nsanga ari energy ndayikoresha usenga kasanga navuze cyane mu buryo ntabe nabiteguye fise programme ikurikirana zegeranye zo kuririmba nce tuma kenshi nda mu ma programme ndaraba okay nta programme zo kuririmba mfise okay ndashobora kwigisha mugabe ikurikirana cyane muri uwo mwanya singira sindabwira nagutumye mbwa nukuri nibishoboka twera ikigenzo bandi muri kununi ntavyumve cyose ko upanga imyanya yawe kuririmba n'imyanya yo kwigisha by example ozi nsaraye nkuko umeze ntushobora kuvuga ubutumwa nkuko ndiko ndavuga
mugabo umuziki ni umuziki hari amagama hari ibintu utegerezwa kuririmbirako sinoshobora kuririmba urujwi rucaryumvikana ukuntu aho ni muri kote ikoye ariko byoroshe nko kubivuga dusoma bibiliya uri kuravuga koma amatema agira hari igihe bigiramwo n'indirimbo cama melody gutyo hari igihe bigiramwo hama bien sûr ufise umuryango ubarizwamwo nk'ishengero ni vyiza nabyo nabo ugomba gushigikira bari mu ishengero barashobora kubikora muribuka ko mu ntango yatubwiye ko umufasha wiwe ari umurongozi wiwe muri Courage sinanavyibagiye reka tubandanye ozi akenshi tumenyereye ko amakouple iyo ahuye aririmba yose baca bagira duo James na Daniela urayimusabiye rero Fabrice na Maya wewe yaciye abiheba canke yaciye aba umumanager hari umuntu umumanager agufasha ati melody yigira uku mwitwa Dafixa numvuga asiga aratunganya ibindi byose manager mwigeze mwivira gukorana indirimbo canke nawe nyene mu bigumemwo bakwera hariho period yasanga imwo ishure ushure cane ama caja murumva no kuba mama vyagiye biraperturba oya nivyo umuntu ashobora kurimba kandi ari mama nivyo mugabo kandi navyo nyene yiga ko muba mubana deja muri umugore n'umugabo oya ariko harimwo no kumugoroba niki donc vyagiye biravangana nyanyanyu ntihure oya pana yacu yo gukora umuziki muri duo hari ibindi ari karakora bikomeye yarahevye none kuririmba bon yarafase pause azagaruka nkaniera nawe nyene okay ashushe mucu umuha promotion ati jewe mu muziki ndabanza kwipanga ndongera ndagupushinga anyways watubwiye ko ufatige kugira ngo uririmbe ukoresha igihe ugiye nk'umupastor kumva uvuga kenshi uri kurasiguja mu Imana ubu uri kutegura deja concert yo kuranshinga album right abo muri indirimbo nyinshi bisigura ko umaze ukaje utavuga deja bamaze gusarara concert imaze isigaje indwi zingahe rana kwijwi izuba ryamaze gusubira ku murongo rizoba rimeze neza fata igihe kinini kugira ngo ushobore kurifixa oya sako noruhuka gusa tiko nitegura impande zose aga sport ubu ni bien ama ibyo tutegezwa kwirukamwo bijanye na concert tuko turabigerageza kujyo indwi itangura izo biheze azoba ibindi bandi bazoba bariko barabikora ivyamamagara je ndiko ndabiheze okay hari ikibazo narakoze imisino haswa muri iyi misi ndamubaza ikibazo abantu benshi amazi y'isoko baribaza kandi bamaze imyaka bakora vyibaza wewe wakoze ikintu kidifana ico Dudu yakoze mwese mufise concert muri iyi sama ariko umwe concert yuzo birihishwa undi concert ntizo birihishwa bica bitera impari abahisura bizi bavuga benshi asi bose mugabo bavuga ati ibintu ivy'Imana mwabiherewe ubuntu mubitanga ku buntu hama Pastor Lopez chakora concert y'ubuntu concert yiwe no kwinjira no buntu twari bigizeho akadebana na haswe niwe nakibaje kugira ati ansigura impamvu bo barihisha hanyuma dusigurira ko concert yawe nubwo yo bari y'ubuntu hari ama dépenses menshi twara bisigura ngo ikugira ibi y'ubuntu hashobora hari ko hariho aba sponsors canke abantu baje gishoye kuba kurumva murakenera stage murakenera ama ibintu byinshi kugira concert ishobore kuba mugumva muca muhitamo ko kuteramo kiba icubuntu donc bisigura ngo hariho umuntu ari derrière iyo concert canke hariho ama entreprise je sais pas ari derrière iyo concert canke ivyo tishengero ryarashigikiye iyo concert gishoye kuba iyubuntu en plus izobera kuri jardin hano hagutse donc si concert yo mwisengero canke ngo iba ari yo y'uburofu canke isanzwe zivuga ati ntaco ntihaza abantu batanu canke 10 nta buryo bwinshi buri munsi namba nta kimwe nta kibazo kubera iki concert yawe ari y'ubuntu ko nibaza kugira ngo have izo mpari zuko abantu bajajinga Dudu ari muri business Dudu akeneye kujya amafaranga y'abakizwa indirimbo zo zifasha imitwe kuri karakara ari karazirihisha hama hakaba ari hundi mana yabikoze ku buntu ego kibazo ciza cyane ibintu by'umuziki birazimbye cyane gukora indirimbo canke n'ibyo biteramo birazimbye cyane jewe reka nivuge sibyo kandi nkuko mvugira Imana umuntu wese zigamiye hamagagwa agiyeho sinshobora kujija umuntu ngo yarihishije yagize oya kwera birazimbye ariko jewe nivuge jewe
ni Imana yanchallenginze nanje nari nzi ko kubera bizimvye nyene umuntu avuga ati nzorisha abantu deja nayo bariha ntashobora amashaje yaranchallenginze ndiko ndabitegura hama nsenga numva iriko insunikira beaucoup plus kubikora muri ubwo buryo siko nanje nari nzi ko nobikora muga numva nabanje no guharira ivyo avuga ngo hari ico waruvuze hari umuntu ari nyuma hari ama entreprise hari eglise niki ivyo byose nta na kimwe twari kumwe mu cuma niko ndasenga nta promesse nari mfise y'umuntu ngo ndavyemeye ngo ibiki oya ni jewe numvise muri ubwo buryo ntwarirwaho nyene surtout numva kaba karyo n'umuntu yoshobora kuzokizwa azoshobore gukizwa uyo munsi umuntu yo barasubinyo n'umuntu kumbure bitari kuronka ko aronka ubwo buryo numva ufite Imana ikivuga ati imbere ko wiyumvira bya bindi byose ico nico nkeneye ndabanza mu mutima nigana kubera niko ndiyumvira amafaranga mugabo mu nyuma ko nabanda nagisengera ndaronka na 3 confirmation nenda natangira intuze ngaha ariko ziri clair rero reka mvuge ndandatsindwa n'Imana ndumva ko bigomba ko ndabikora nca ndumvira hama mu byo menyereye Imana ingene imeze n'ingene tubanye chaque fois n'ibintu byinshi maze kumbwira nkore ntabona na kimwe nkabona biriko nabura kwa bigenza kwakora nakonzi donc numva ari uko onye nakurikiye iryo ca ndumvira atakindi tango kubanza guca imanza nibiki oya nico nakwirikiye ego bisigura ngo sinzi woha message abantu babiconfond canke bumva ko kurihisha concert ya gospel ari business est-ce que ni business bon kurihisha siyo business business n'umuntu ayizi ubwiwe kandi abivuge gutyo sivyo kurihisha siyo business kurihisha ni kwera bizimvye kumbure bijya bintu byose umuntu akoresha ariko uwo mutima wo kuvuga business ico ni kindi kintu rero ko matari co ndimwo reka ndeke ntumbaze iby'abandi nibiki okay ndeka ndakubaze kuri wowe umunsi ukoze concert y'ubuntu ejo wakora album yindi wonze gukora concert y'ubuntu kandi concert ku buntu Imana ukora concert zingahe z'ubuntu Imana niyambwira ndabigumiza uko canda bikora uko onye nzobikora iconzi coco nakekeranye ko naciye numva amahoro mu mutima no kwizera hama ni byinshi maze kubona iyo rero umviye yajwiragiye pi byama biherekezwa iyo Imana iguhaye mission igwana fredo mission par exemple harengi uzawumva nk'ubu ngo ya vraiment turabizubira kuzimba iki ni gute basi twoterera cyo tumari numero twashizeho abantu bifuza gushigikira babishigikira ntumva no ko Imana kiratangura gukora gukora ngo sanga ntubagira gukora ipropose kugira babashigikira ico giko taje barenze kubabwira kigendo rero babwira ko babwira nizo numero okay ku bantu bashaka kuba bifuza gushigikira igikorwa ariko badatangira muri eglise yanyu ngo bamenye izo nimero zarizo anatanda ubura babwira na eglise yanyu ngene yitwa yego okay akandi kantu gato imbere ko mvuga nimero mbabarira igihe bimbarira yambwiye jambo riri muri Jeremie 17:7 ivuga ngo arahiriwe umuntu yizigira uhora ivyizigiro vyiwe bikaba kuhoraho aho rero yabimbwira iri kiranyereka eglise musanzwe iri kirategura igikorane kinini kitwara uburyo bwinshi uvuga n'abantu baba ariko barashigikira ico bari majana yambwiye ati ntagire umuntu n'ikintu na kimwe witega no kuri ivyo Mugimana hari gisa ibintu bigoye nayo bien sûr kugira iguma ari Imana kandi iguma idutangaza iyo numero ni 61 735 356
61 735 356 canke 79 937 947. Nashaka kuvuga nimero mu Kirundi ntavyo nashobora. kubera ico kintu n'abandi bakimbajije kare. Yeah. Okay, 61 amajana 735 amajana 356 canke 79 amajana 937 amajana 947. Urabizi kwere kubivuga. Ndumurundi No gindimi no konsanga ngimiza bica bica byanka ati ibintu nibiki naye ikirundi bega guharura mu kirundi. Nibaza concert zo bitariki zingahe izobera hehe kuva sangapi gushika sangapi? Okay, concert izoba le 14 juillet uyu mwaka tariki 14 z'ukwezi kwindwi. Azoba ari kuwa Mungu kuri Jardin Public. Izotangura saa 10. Bihere twifuza guhera saa 2. Zohera kare? Twifuza guhera saa 2. Muguraza abarundi ari gavuga amasaha bagaca bateba. Twe twifuza kugira sound check n'ibindi vendredi. Samedi ntagiye na kimwe gikorwa kugira ngo dushobore gutangura ku mwanya. Azi mugari abantu bateba akaba aribo batuma natwebwe hari kibazo c'amabus muri misikore ko yangira ngo ibitoro bidahari. Est-ce hari ho moyen de déplacement mwateguye kugira ngo abantu bizobe bakure kuri jardin batahana canke bizibashikana? Ego turiko turaciga kugira tukifinalize n'ababijejwe hama tuzosha tubimenyesha. Ego turiko turacubira uko nyene. Ego concert umva ni lancement ya album. Ariko est-ce que hazo hari habarimvyi bandi batari abo muri eglise wanyu canke ni juste Pastor Lopez kuri stage gushika tutasha? Okay, reka manze mvuge kwanza. Kwinjira ni kubuntu kwanza. Twabivuze utavyumvise. Hari akantu kariko. Uteranije umutima witeze. Nukuvuga ngo ntumira abantu nubwo waje kubuntu. Ntubifate nk'ibintu bisanzwe. Twiteguye impande zose. Muziki mwiza nibiki masengesho n'ibindi. Ico tubasaba ingo mwese ariko uzufise umutima witeze uhura na Kristo. Hama warubajije abandi tuba turi kumwe nubwo twifuza kubibamenyesha vuba kama surprise ariko barahari. Babiri. Okay. Ariko umwanya munini zo ndi kumwe nawe umwanya munini cyane. Mbega haba hari indirimbo zawe mu ndirimbo za kera uzo performinga canke uzo performinga zishaje muri album gusa? Ego zirimwo zo muri album ya mbere ni ya kabiri. Ego aizo mperuka gukora ama live recording deja rimwe yasohotse no munsi yitwa Imana yakandi kajyo n'izindi ziri nyuma ariko nazo nizoba zirimwo rero. Ego abantu b'Imana abakuntu abarundi mukunda ibintu byo kukanyuma ati mbega ya concert zo baryari nagaze kumva ibintu vya concert ya Pastor Lopez none mbe ni ryari. Reka tubibabwire mwana bahantu mu vyandika ni le 14 juillet kuri Jardin Public. Kwinjira no kuri ni kubuntu vraiment muze muheza gigwa afate nko kuja mu isengero. Winjira muri eglise kubuntu ukagenda ukiga ukaryoherwa mu gatahari ikintu utahanye kizima. Rero ntagire umuntu azosubona vyumvise. Sinzi ko hari ikintu wabwira kugira ngo bamotive beaucoup plus. Urazi nubwo lono yitwa concert twashizemwo akantu worship. Hama iyo hari ikintu citwa guhimbaza ni ikintu kiri reserve ku Mana gusa. Rero ndizera ko kwijambo ry'Imana ivuga ngo Imana iravyagira mu mashimo y'abana bayo. Ozi aha iruhande ho bariho president haru forme y'igitinyiro, haru forme yo kwiyegeranya, haru forme yo kwitega ikintu. Rero uwo mwanya numva abantu boza biteze pana jewe cane n'abayimviteze baturi kumwe ariko beaucoup plus baze biteze Imana iri réelle ibaho. Kimwe mu kintu Imana yanganirije ni Imana yo muri Bibiliya. Ive muri Bibiliya ize mu buzima bwa misozi bugaragara. Imana ikiza, Imana ihumuriza, Imana ikiza ibikomere, Imana ibohora, Imana itanga imbabazi ku vyaha vyose. Bandi bakunda kuvuga hari bidaharirwa ibi, Imana icicaye ku ntebe yayo imbabazi iracafisa imbabazi kuri wewe. Rero uze witeze kwakira ibiva ku Mana byose. Yego. Taya kuvuga uzabasanga uravuga ijambo ry'Imana kuririmba.
oya byose ugasanga uriko bikombina ugasanga bagiye kuba wasanze kuburi Lopez umuririmbyi wa switch nzawa Lopez mu pastor utabizi oya bon oya kenshi ndiko ndaririmba ndiko ndavuga ubutumwa uretse ko nshobora kuvangamwe gato yambwa ntube perdu ngusanga oya ego jewe numva mengo mu kurangiza no bibutsa ko ukuri afite ntubuhomvye uje muri concert ya gospel ntubuhomvye turaje mu concert maje atandukanye ukagenda ngene ukaryoherwa ukinjoyinga mugabo iyo ugiye muri concert ya gospel nukuri hari amahoro yandi uvanayo utaba wagiye utwayeyo rero umuntu mwumve ko ni kiguzi afite c'est vrai yumviye Imana mugabo hari gihe no kumvira Imana bisaba inguvu nyinshi bati ego nyene ndazi ko ari Imana ikora mugabo nyene bino bintu siniko ndabona nyene bizokunda mugabo akemera kumva kugira umutima uwo kuvuga ati ndarikuye nyene nta kundi ndazi ko uzobikora mugabo nyene simana nyene bizokorwa donc ni risque ntumve ngo ko ari ivy'ubuntu ngo ni vya fake ngo ni ivy'uburofu ko ari vya gusa ni mwumve ko bayariteguye ni risque yafasha mugabo risque zova nk'ikintu gishaka kuzoshaka kiza abantu ndapricinze anyways kada kwa kanyuze zirakunzi bacu no kuri kamanza shimire ozi silent vibes mwashoboye kutwakira mvuge gute Imana ibahezagire muvyo muri ko murakora byose muroranigwe hama abariko baradukwirikirana karibu cyane ndabatumiye kandi muzoze turiteguye impande zose ibintu bisa neza stage isa neza amatara hama n'umuziki mwiza n'ivy'imwemu rero karibu cyane Imana ibahezagire muvuge muti amen mutavuze amen nakazi kanyu amen bisigura bibe nkuko bivuze yego urumva iyo utavuze amen ukivuze ivy'ukuri ivy'uburofu imigisha ibigiye nkuko bamuvuga amen anyways kandi bashimire ko mwadukurikiranye mwaturavye nizere ko mwagiye n'ikiganiro mugabo hariyo na information muhejeje kumenya muri kino kiganiro yaba ari kuri Pastor Lopez canke ari kuri concert yiwe nibaza ko kitabaye icimfa gusa rero nibo wagikunze shaho kajem kawe ugipartage ubwira abana ati hari concert ari kirategurwa 14 ntuzusibe canke uzoye tujane rero kandi ndabashimire ko mudukurikirana buri munsi naho butambuka indi kiganiro nk'iki canke kitari iki ko dukora ibiganiro bitandukanye ariko merci kudukurikirana vyose bye bye